none mwavuze amayinite angana be watubwire gusa none yewe yashitse nyene ukuntu washitse nga mu buga muri Kenya umuntu yakaba yaraje kwakira agaca gukwipa akazinya telefone ugacumira ukamara imisi uri mayibobo nyene bitubwire. Okay, rero biruko navuye mu gihugu twasezeranye ko umuntu yakira iyo muntu tumaze gusezerana bamubigira tukavugana ubwabo tumaze gushika muri Kenya ahitishemo iyo muntu nyine rero nawe twari twavuye nyine twamuteguye tumaze gushika no muri Kenya uwo muntu wese asitora bashobora ngombwa ko uyo mwana aca ku wundi muntu uyo muntu azaza kugutora nimba vyo gusaba guhemuka kugira ngo uzotunge guys uzopfura umukene. Bula wakoze basenga media kineze kumeze fresh umwerere wose ndameze neza nk'ibisanzwe kuryaba ni vyatwese kurabuka reko ubuntu bw'Imana kubera bwa buntu bw'Imana nyene ndi muzima uri muzima Kabarsa ari muzima mukuza senga media hari wose ari muzima abarongo senga media wose bameze fresh ni bazima kubera bwa buntu bw'Imana gusa ndi siroga shasha ngomba kuzana nkoresha ivuga nti nimba bizo gusaba guhemuka kugira ngo utunge canke kugira ngo ubeho neza uzopfura umukene kuko nta kiza na gito kigera kiba mu guhemukira umuntu nyene. So rero fafa uvyumve jiste nyene yuko aho guhemukira umuntu jewe no fuma pfa nkenye nyene. So guys abantu benshi bakunze kumbaza ati sisi yamushize bamwe akavuga ati gwenda yarakomere wese singira bivuga mu kirundi byebo nyene I don't know wameze gute yarakomeye canke ibiki n'ibiki. Sasa maze kubona jiste nyene abantu babimbaza benshi muri comment ndavuga ati so wari wigarado nyene niki ili njya kubu telefona sisi nkaba tumwibarize nti mbese si uri hehe sha kwari mnasemaje akatumwibarize ndake akatumwibarize rugora akatumwibarize hama rero fafa urabona iyi niyo mpamvu kandi filme ntabwo ushobora kurekura filme udafite telefone ninya ngo bashe kuyipartage we sino gukwepa unistoni we no kwepera kandi kila media nyinshi mbanda ziriko bari abana. Sasa rero reka kugira kandi abizi cyise ko je nawe we fafa dufite ibintu byinshi biduhuza birenze ivy'amafaranga canke by'ibiki nyene ibintu nk'ivyo. Sisi where are you wifi where are you YB where are you here it is yo be ni sawa ora come sa bene avuga cyane ntukivyuka urajya ndazuma ko uranatesa ndake saa 5 uracajya uragwaye ujya wicaye Poresha sasa rero ngaho mwatuvugana turi mu kiganiro cya Senga Media urumva wese no guhisha kugira ngo utabusanga wavuze iboro by'ubusu twabizi ko ibishego ari ibintu byawe urumva wabajitse nyene ari bamwe mu bantu badukurikirana jitse nyene baguma bamba ati Stone Sisariye cyarababwiye ati sinabwo rigenda bishura mu camake rero iyi ni nyishu yani ikibazo bibaza mbese si uri hehe neza na neza
urihe n'amayinite nyene rero subiza ko turi muri senga twaguza yahagije kugira ngo bakuvugishe ego ni uri guest ngaha ngo uri muri Kenya ego muri Kenya sasa birashaka kutubwira inkuru y'ukuntu uwo muntu yagubwiye ati yani aboro uwo muntu wari gushikirako ukuntu yagukwefye umaze gushika muri Kenya dutera iyo nkuru kandi ntunaduhishura bizi ko nzi ukuri kose be watubwire gusa yewe yashitse nyene ukuntu washitse nga mu buga yawe muri Kenya umuntu yakaba yaraje kwakira agacagira agaca gukwipa akazinya telefone ugacumera ukamara imisi uri mayibobo nyene bitubwire bazuramutse nyene abakozi basenga media nk'ibisanzwe oya nabakunzi bawe ko je nagusigariye mu kazi yakumva bari abakunzi bawe cyane akugusabye uri kurijya cyane nawe sohora ijwi twagere muraho umeze neza ubu ko umeze neza amakuru y'imisi ngo Kabarsa muramutse inde Kabarsa muri kumwe ngaho none si wanamera numva no kuriganiro DJ nyene gute arabizi nande akora gufata none nako ubwo nyene ubwo rero twabwiye rero ni experience yawe wagize inyuma yo gushika ahantu wa umuntu yakubwiye kuzoshikirwa agaca gukwepa oya nje kumweza telefone Kabarsa muramutse be turi mu kiganiro amahita nagure kugira ngo dakoreshe ikiganiro yavyumvise ese bimbwiye okay rero biruko navuye mu gihugu twasukira mu kwa umuntu yakeye uyu muntu tumaze gusezerana n'umubigira tukavugana ubwabo tumaze gushika muri Kenya ariko mu telefone umuntu yaramutelefone nyine ntafate nubwo yacamo yafata gusa rero ikintu cyagiye kuhaba umwana twari kumwe nyine hari uwundi muntu twatwiye ko bijya byose tugatereka umuntu ahitishemo mu nzira zibiri iyo muntu nyine rero nawe twari twavuye nyine twamuteguye tumaze gushika no muri Kenya uwo muntu wese gutora bashobora ngombwa ko uyu mwana aza ku wundi muntu uyu muntu azaza kudutora okay ubwo reka tugane kuri uwo muntu nyine yakubwiye ko uzoshikira wiwe mwarabagenzi biyagije bingana gute ku buryo nyine byasaba yuko byatuye tumwizera cyane yuko yo kwakira inde twarabagenzi gute uyo muntu yagukwetse umaze gushika muri Kenya naze gutora ntabwo birenze ariko nyine kuko nyine umuntu wamuzi n'umuganira ariko yari umurundi yari umurundi abarundi bafite inzigo siyo ko nawe rero yumaze kugira inzigo hano hose ariko kuri benshi hano nfate hano ntakigo benshi bakibaze bitwara tuni hari n'abandi benshi babikora ugasanga bariko bagererana amasakoshi mw'ibarabara batere rero n'inkuru y'ukuntu wagiye ubimaye bobo nyene sometimes ugakwa kugenda kuryama hanze yani iyo wakaba utari sisi ukina amafilm ugenda wabye indaro n'abafana muka so as you see here man ama inite
arashize. Ariko rero ni ishu yo kuganira ko rero niyo onya famille. Tekereza vraiment. Wibaze nko kubona umuntu uratelefone gusa umuntu yo biti ni sawa umuntu yagutelefona kugenda kuri Imana agenda keneye kuza iyo kandi rero sisi byari binatandukanye wewe ko busanzwe ntabwo yari yanya ngo kugira ngo jitse agire ngo agende ngo kubayo ngo agire ubuzima ibikiri ibintu nk'ivyo on jabari yarafise ikibazo kiri mu yani kiri private nyene umuntu atovugira kuri social media nyene byasaba yuko agenda jitse kwivuriza ya borosi nyene ibintu nk'ivyo kugende twese turabizi nyene ko muri kire mama batapa byadanje yuko nyene bagira inuze yani bagira ubuvuzi bwa yani burenze nyene ibintu nk'ivyo on hamade umuntu agaca kwitura ko ati yo bari you just come by muri Kenya ibintu byose babyuzuye babitesa babitwika umuntu ngo yake agashogomanga bavuga ati ngahanya amagaraza mbere sivyo yani dukora ukuntu twakoze tumituzi amaze gushika muri Kenya Nairobi maskini ya Mungu yabaze sisashita ku mupaka ara telefone abwira umuntu bari yani unyideze ku mupaka wa Kenya na Uganda yani urakego uraza umwanya bimara kugira ngo umuduga ushike kuri gare yani hano imiduga iparika cyambira sawa ase kuri gare rondera umuntu rero maskini ya Mungu kosa mutu rondera umuntu acavuga wese wenda baramyize telefone gushika uyu munsi gushika uno munsi kuko mama zigiye kirekire kingana nk'ico nko muri Kenya yakaba bavuga ati ari umuntu akora ndondera reka bazifume ngena nuguze carte sim ndeshira muri telefone noye basubwiye ngo ni andondera ataza kumbura nyene ibintu nk'ivyo ugacurungi umuntu pe kandi ivyo bintu bibaho kenshi ninacho gituma kino kiganiro twashishimwe kugikora ntabwo ari kubera ko this is my wife nyene ibintu nk'ivyo nope ivyo nibazo vy'amabiba kenshi iyo abantu ugasanga bari mu mahanga hiyo onya ugasanga barakubititse babaye ubuzima butari bwiza ariko bagashika kwiyemera ku bantu basize mu gihugu agavuga ibintu byose birera washaka uzino bari genzo kwitaho nk'amezi nk'umwaka wose urondera ubuzima hamade uzosha wimenya mu nyuma guys kwakira icuri mwani biba ari mu bintu bya mbere babishimishije mu buzima kuko kubonye ntabwo namwe biba bitandukaniye no guhemuka ibaze no kuriko gukoresha amakosa nkayo umuntu abizo ugasanga ni n'umugore aragiye ari yanya ugasanga mama yabi wabone bazi aho yani irengero giyo ugasanga shitari yanya afashwe ku nguvu ugasanga shikari yanya uze n'ivyago bitandukanye man turakira ubuzima kuge tuba tumeze man kubera ko iyi si burya ntabwigoye ngo umwe abantu benshi baba bayitekereza kuko iyi si iragabuyemo imice ari abantu baba tuzi ari n'abakene isigura ati ni mutabaye umutunzi today bisigura ati uri umukene byemanga no mara kuvyemanga uzoronka imbaraga nyinshi zo kubasha gukora cyane kugira ngo ubasha gushika nyine ku ntego y'ivyo ukeneye ngo urabona yene no nk'ivyo akivyo bintu by'ubuhimbiri nk'ivyo na guys abantu bose bafite imico nk'iyo muyireke ntabwo ari byiza na gatoya kubera ko uyu munsi ushaka kubikorera naka ugasanga nawe urabikorewe ahandi hantu rero wewe utazokwigera ugira n'amahigwe na makiya y'ukuntu wobasha kwisova system muri Kenya ora n'ivyago bya danger n'Imana yamufashije nibijya bintu usanga akenshi abantu bakunda kuvuga ati ngo filme zo mu Burundi niziriha ibiki ariko filme zo mu Burundi nimba zitariha ziratuma umenyekana kandi zikavugatuma umenyekana n'abantu wowe utanazi ko wanakuze wo mu gushikari yanya abafana nibo bamwe bamumenye ni sawa zimeze neza bikaba ngomba gitsine ko bagenda kubana nabo bakamweza indaro y'imisi 2 imisi 3 imisi 4 imisi 5 yeah guys turi stone nzisine mwa tuzize ntabwo turi kandi y'abantu tuzi guhisha ubuzima tubayemo bari nimba tubayeho neza nitege ko mubimenya kandi nimba tubayeho yani ni ngombwa yuko mubimenya kubera ko tuba tuzihise nyine yuko pe na mafaranga twa dufise ariko dufise umuntu kandi mutwigira kuba yani bamwe mutwigira kuba tigira twigira abo tutari bo men sasa rero guys zawugerageza kwemanga icuri no mara kwemanga icuri bizoguhereza ubasha bwo gukora cyane no kungene ubasha gusoma abandi bantu mu bintu bitandukanye ibaze nko kuvuga ati ngo abarundi bari no ngo 90% ngo bafise inzigo bafise imitima mibi ibaze vraiment akora tunirengagize guys nimukeneye kumenya igihugu cy'u Burundi nico gihugu cyonyene gisigaye kwisi no kuri kwimana nico gihugu cyonyene gisigaye kwisi ushobora kuza umuntu atakuzi akagwereza indara umuntu atakuzi akagwera amazi yo kunwa ku buntu akagwereza n'injya birabaye ngombwa cyakunda mbego office transport zo gushikana iwanyu akagukubita transport go gushikana iwanyu ivyo bintu biracani mu Burundi gusa
je mu Rwanda naragiye narabonye, mu Buganda naragiye narabonye, we na muri Kiane honyene narashika n'ahandi biwe, ariko ndabizi neza yuko mu Burundi niho hantu honyene umuntu ashobora kwisanga neza pe. Ibaze umuntu ashobora kuza ngaha kugira ngo aronke yani n'ibintu biranga ngaha boro bikaba bimworeye, ariko mu bindi bihugu biba bigoye cyane. Sero famille ako kantu ngo kuvuga ati ngo abarundi ngo bafise inzigo mu gihe tuzi yuko igihugu cyacu atanzigo kigirira aba étranger, ni gute wowe ucuba ucufata umurundi wa yani uwundi murundi nk'umu étranger kandi mwese muri abarundi guys, izo bintu mubireke nyene tuyagarike, tumekingisha tuvuga ati byakire nimukenye nimurira mwibarabara avuga ati guys je ndarara mwibarabara ni ubuzima ni danger, kugira ngo umuntu aramutse aje yitega avuga ati yari hanye birashobora gushika nkarara mwibarabara, ivyo amaye gushika nzovyitwaramwo gute, ariko apana kwizeza umuntu bitangaza amagi n'imikate yo mu gitondo, umuceri n'inyama na spaghetti saa sita, ku mugoroba ukajya amafiriti canke amachipsi canke amahamburger nyene ibintu nk'ivyo onya. Kumbe masikina Mungu asaga nyine urya rimwe ku munsi, kandi iyo rimwe ku munsi ni kigori n'amazi. Ugasanga rero ni uyobeje ubuzima bw'uwundi muntu, yakaba yaripanze akaza aho kubera ko ujitse wagize ibintu wamuhishije bigacaba ngumba yuko azanye, ugasanga ubuzima bwiwe yene bubereyeho yani burahahangayikiye nyine ukona. So rero for me turabo turiho guys, urabona turabo turiho nyene slogan nyene shaje, nimba byo gusaba guhemuka kugira ngo uzotunge guys uzopfura umukene for real nyene byana kamera tukakumwe na Kabarza abanyene imbere ya kamera yakumwe na Jenny Stone Papa Moon.